turabaramukije cyane abakunzi bacu, amahoro y'Imana bane namwe yongere abane natukure na cyane ko mufise amahoro natwe tuba tuyafise. Niyo mpamvu tubifuriza kuramba, twifuriza kugutera imbere cyane kugira ngo tuze tuva ku rwego rumwe twegera ku rundi rwego. Tubabwira cyane ko kuri Arc Burundi tuzoguma tubatamo ibikorwa bito mu ntumbero kugira ngo dushobore gushikira ku bikorwa binini, kugira ngo nimwave munyotegwa, nimwave muvuga ati yamara uyu musore hari mu biki, cyangwa se Arc Burundi ari mu biki, cyo kuguma tubatoreza hirya no hino tubabariza wagwana. Tubaraba ibintu ko bimeze neza, tubabwira ati yamara ibintu bimeze uko. Ni misi mikenya dutanguye kubona amafoto abatandukanye, tukavuga ati none gabasha Fika agomba akora iki, ariko nituba turabimenya neza kubera ko tubona cyane ari umusore atangwe kwigegereza umwigeme. Novuga ko nawe Harico akora cyane, aho mwe misi yeze yasenga asaba Imana umwigeme avuga ko Imana izomuhe umugabo cyangwa se umusore yubaha Imana. Ariko tukabona Fiko nawe ariko yiyegereza uwo mwigeme, tukavuga ati none mbe bagomba babikore nka kijaja canke bimeze gute? Niho hamwe tuvuga ati reka turinde turabiyo bita umutwe. Twagiye tubona amafoto menshi atandukanye, Fiko ari kumwe n'umwigeme bitwa Mireye, bari kumwe tukibaza bimeze gute. Aho twakwitwa nk'umuvukanyi wa Fiko yanditse avuga ku izo foto, ku iyo foto avuga ati aha kwera Imana niyo bikora. Bigaragare ko muri famille ya Fiko Mireye bashobora kuba mwishimiye bavuga ati Imana niyo bikora kugira ngo bigende neza, ariko byose bikora Imana, ibintu byose bibera igihe. Tukavuga ati reka turindire turayo bita umutwe, ntawo menya ibintu by'imisore n'inkumi. Na Bibiliya irafise ko Yabivuzeko ngo kugira ngo umenye ngo inzira y'umusore n'inkumi ngo nuko wowe uzi inzira y'inkukuma cyangwa se inzira y'inyoni mu kirere. Tukavuga ati none gabasha iyo nzira y'inyoni mu kirere twoyimenya gute? Nico gituma rero aho umusore n'inkumi bahurira burya biba bigoye, buri sigaye urindira ukaraba ibimenyetso. Tukavuga ati none iyo foto ni ibikorwa cyangwa niyo foto amikali. Tukavuga ati rero ngira ibintu tubitega amaso turindire turabe. Numwe Fiko mu bantu bakunda gusenga, mu bantu bakunda kuririmba uturirimbo tw'Imana. Fiko numwe mu bantu bariko barakora cyane kugira ngo bateze imbere iki gisata cya sinema mu Burundi. Numwe ari mu mugwi wa Drofa, ariko aba hafi cyane famille yiwe kumure mu bya sinema, ko na cyane basanzwe bakorera hamwe. Tubabwira ati rero Fiko nibaza ko ari umuntu ariko cyane. Novuga ko ari umusore Imana yahezagiye kumbure, tumwatura kumugishana cyane kugira ngo icyo akora byose bigende neza. Tuvuga ko rero na Mireye na wene Imana imwezagire, numwe mu bantu bafise igikundiro, numwe mu bantu bakundwa, bafise abafana, kandi numwe mu bantu basenga Imana, baba hafi y'Imana. Kumbure mu misiza abose tuzobarondera tubavugishe, tubabwire, tubabaza amakuru yabo, tuganirize, tubabaze impamvu izo foto ziguma zisirikira bari kumwe, tubaze impamvu izo foto baba ariko bakora iki. Kumbure nibikorwa, ni filime bagomba baduhe, kuko na cyane abantu basineas n'abantu bakunda kwifotoza cyane, baguma mu mafoto. Nico gituma rero tuvuga ati ibi bintu by'amafoto bizoducanga, ariko tukavuga ati none kijejewe byagenze gute? Nitugeze tubona ifoto bari kumwe n'ujya mu nda, rero tuca gusanga rero amafoto ashobora no kuduhenda. Turavuga nk'akarorero na Noraske, nitugeze tubona ifoto nyinshi, twagiye tubona urukundo rwasaze. Rero zishobora kuba ari foto z'akazi, kuko bahuriye mu kazi barashobora kujyana agafoto bahuriye mu bikorwa runaka kugira ngo bashobore kwereka abantu kumbure kari gishasha kigira gitemwo. Hama mu nyuma tuzobabwira ibikorwa kumbure bitandukanye bya filime ya Mireye kugira ngo mumenye uko byatanguye, byagenze gute kugira ngo Mireye atangure ibikorwa. Mugumane natwe, turabashimira ukuntu mushishikara kubana natwe, turabashimira ukuntu mushishikara mutuba hafi, muduhanura mu bikorwa bitandukanye, mutubwira aho dushobora guhindura, natwe tukagerageza uko dushoboye kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza, kugira ngo namwe bashobore kubaryohera. Mukomeze guhezagirwa, mukomeze kugira imigisha myinshi. Icyo tubifujije ni kuramba no kuruharanirwa no kugira igikundiro ku bantu, na cyane no gukundwa n'Imana
ukomeze kugira ibihe byiza.